Yes, ndaramukije abakunzi ba Star TV mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungo, Love in Town ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashije, Mr. Adonke, King of Ladies, Sharpman, Dollar Boy, mzee wa mishangazi. Bavuga ati Fashara Fashije kubera ko twese turi ngaha kubera twafashije. Nubwo wabura umukire gute, amafaranga ukawe yajyamanye. Bari abakozi ukoresha cyangwa abakozi bawe mugihe batagukoreye neza nibaza ko ayo mafaranga byo kugora ukuntu yinjiza. Urumva muri ico gihe uzobura nabuhemba kubera ko bagukoreye nabakazi kakazi kawe gukoreye neza winjiza amafaranga ntiyinjire. Muri ico gihe urumva ko uri umukire yabaziranotse twubaha cyane ba Siyoni bande bari abakozi bakoresha badakoze neza ari amafaranga ntiyoboneka. Bisigura ko Siyoni aramfasha mu kumpa akazi nkabona amafaranga, nanje nkamufasha mu gukora akazi nanje nkabona amafaranga ubwanje. Bisigura iki rero? Nubona umugwiza atungaje kukurondera, aje kukurondera kubera ko afise amafaranga, ariko kandi aje kukurondera kubera ko hari ivyuzi uwo mugwiza atunga atazi. Singa ko tubahurana. Aje kundondera je kubera ko mfise ibyo adafise, kuko nimba ariko arubakisha inzu kiriya kiyedimaso ntaco yoshobora. Nimba jewe ndi mu Edmaso aje kundondera kubera ko hari ivyo nshoboye. Nawe ni nkuko azanya amafaranga. Rero atunga nabone batatubona twega abantu bato nebaza yuko ifaranga ryo bagora ukuntu baginjiza. So impamvu rero nkoze ikiganiro ejo navuze ati abanyarwanda badusavye imbabazi. Abantu bakomeza kugura amamodoka je ntaragura imodoka kabisa. Bonye umuvandimwe ata amafaranga yari afite ariko kubera ko yakoze cyane ngira yahise agura akamodoka ndabibona ni sawa kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Ari kugira mutiba abantu bariko baradukurikirana se mugura amamodoka cyane. Amamodoka ni sawa. Amamodoka ni meza no musi mu gisagara ca Bujumbura. We no mwigeme ngufise akamodoka ngo ni sawa ngo kiracamwe. Niko numvise niyo makuru amaze ku utigutere. Abanyarwanda barasavye imbabazi ariko biciye kuri Yago TV show yabikozwe na Yago. Siko bose bavyakiriye neza abarundi bavuze ati twe nta mbabazi twoba. Ikiganiro kiri kuyakoze ku munsi weje yavuze ati jewe nariko ndaririmba ariko hari umuntu yoba yarakase sound. Sinitayeho ko ngo kuvuga ngo abanyarwanda baratwanka, peut-être ko baharimwe abatwanka n'abatatwanka. Niryo jambo yavuze mu kiganiro ko akorana na Raki akora kuri Rwanda TV. Rwanda TV. Ico gihe kiriko ari kumwe nande na Double J. Aravuga ati bujyanye zungu nabo azomenya ikirundi n'ikinyarwanda akaba yakimenya. Nka Star Boy the Ship tireka serukira abakunzi ba Star TV kumva duhimbabazi abanyarwanda. Duhimbabazi abanyarwanda kubera ko bazisavye, ariko bazisavye hari benshi batavyumvikanye ko kamanze nkura amarori kugira bice muneza. Benshi batabikunza abanyarwanda ngo twe nta kigongo twosaba. Kandi ababwira ama commentaire amamwe nabonye kuri post raho na postinze. Yago intovyize yazihungirishirije Kampala kuko RIB imufashe yazikanda. Nabanze atahe avugire abanyarwanda ari muri mu Rwanda. So ko Yago gusaba imbabazi yazisavye kubera ko yabonye yuko mwakoze amakosa. Kandi Yago n'umunyarwanda nta ari umuganda n'umunyarwanda, ariko abazi commentaire babaho aba bantu twa tubifuza cyane. Je kuri Facebook ntutse hajyanye kuri jemba mbona umengo ntayiteka. Aravuze ati nibare kugwanko twese turi bamwe, iterambere ry'u Burundi n'iryo ry'u Rwanda. Ivyo nguma ndabivuga buri mwanya, nguma ndabivuga kandi nguma ndabivuga buri mwanya kubera ko umurundi ateye imbere n'umunyarwanda azotera imbere. Kuko bazitaho kuvuga ati kuma indirimbo z'abarundi nubwo ari ururimi tutumva ziraryoha. Nkuko dora turirimba igisauza ugasanga igisauza ntacyuzi mugabo kubera ko waborotse wararirimbye. Rero uno munsi abarabu tumaze iminsi baririmba ahanihe indirimbo ya Sadbi. Bizotuma baba navuga ati iki kirimi ni cyausa nge barakiririmbye. Rero umuntu azoririmba ico kirimi bizokora yuko afata n'indirimbo zo mu Rwanda vyoroshe.
kubera ko Kinyarwanda n'ikirundi n'utuntu duke tugenda turahinduka a ikaba o ikaba a utuntu nk'utwo rero ariko hari ikindi kiganiro nabonye cyakozwe yitwa Philip ari kumwe n'abandi batamazi na Philip namumenye kubera ko yabaye intovyi yakoze amakosa yakoze ivyo atazi ndetse no mu ba DJ bo mu Rwanda nibaza ko no muri 10 ba mbere atarimwe hasi kuvuza urumva hari ikiganiro yakoze avuga ngo je bamwiye ngo namukatiye Kiriku ubundi ngo sinamukatiye ahubwo mu mwanya we ngo wari waheze cyashiramwe Suwejo yago maze kumva ku kantu cyanyibwa ikiganiro haheze Katre Juru yagashize kavuga ati mu bibakozi rya kabiri ubwa mbere mwarabibakoze kiriya giteramo cyagiyemo Kiriku na Double J cyari cyayago rero kiriya giteramo cyarimo Kiriku na Double J cyari cyayago niwe yanabatumiye yanabagiwe n'ababageni hene after that igitaramo gitaraba yanababageni hene barajya impene urumva abantu bo mu Burundi ntibazi ni kamera icari cyo urumva arakimbere ya kamera kabisa ayibona bisigura ko ntituratera imbere hari abantu bamwe bakire bapeiza mu mutwe bashobora guca imbere ya kamera so rero uko biri kose rero intovyi nizibura yaguwe nyene ubwo yaravuze ati ni for the second time ni ku nshuro ya kabiri aba barundi bakiri kumubakora ivyo onye bisigura ko for the first time hari kuri concert ya Yago Pondati ariko uriya munegero uriya mujangweri Philipita acavuga ngo ngurumva ngo narabakatiye ngo kubera ko ngo umwanya wabo wari waheze ngo cyashira mwose uwejo indirimbo ya nyene igiteramo bisigura ko rero Yago yavuze yuko mwabakatiye ku nshuro ya mbere n'ijya kabiri mu bakatiye yabaye ikigugu ku buryo yovuga ati ubwa mbere mwarabafashe nabi nawe Philip turi kuravuga ngo bashizemo indirimbo ngo Suwejo ngo Yago yarashikiriwe ngo kuja kuri stage aho Yago kiriya kiganiro yakoze ntiyari kuvuga ko ijya mbere byabaye n'ijya kabiri bibaye bimureka kutugira injiji mwabagabo bimureka kutugira injiji twebwe umuziki wa hani wacu mu Burundi no munsi uri kurifatira karere tumeze neza uwi wanyu ntidushaka kumenya ngo kumeze neza cyangwa umeze nabi ivyo muri baza twe turiko turapambana turi ku kazi jewe nta muntu nzobwira ngo yakoze indirimbo mbi indirimbo irashobora kuba ari mbi mugiga hitinga murabizi mbega indirimbo irashobora kuba yanditse nabi igahitinga ikajya hiti kubera ko bayikubise promotion urumva bayisugumye twebwe rero indirimbo ziwacu ziko zirabahitse zanditse neza melody za bien beats za fresh urumva bisigura ko rero nta kintu turiko turafosinga muri no mwanya bivuze ko nimba kiriya gihe indirimbo z'abarundi zitavuzwa mu Rwanda peut-être yarigeze abari nziza mugabo ntizibe hit songa sanga mu Rwanda ntibazivuze Michel Zame indirimbo kugira ivuzwe mu kindi gihugu wayikoreye mu Burundi kavuzwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania uzomenye ko wakoze hit ikomeye cyane ariko ikintu cyankora ni giki imbere yuko mbeshuje ivyo Philip tavuze bari abajama n'abagambanye kandi bagira umutima Philip ibintu byose avuga babivugana umutima mubi twari ko aravyibagiye ivyo wakoze mugabo kiragoye ko woza mu Burundi nguje gukora show ninde uza kuraba kandi ufata naba barundi twiga abanyarwanda baje mu Burundi vraiment kubera ko bazanwa n'abarundi nuko baba babonye ko bariko barakora murabizi ba Chrisizi baraje Bruce Melody ari kuri Zion nani uriya mutipe Christopher za kuri Zion Bruce Melody yararimbye kuri Zion yongera aririmba n'igitega muri Primusique finale urumva ba Afrique baraje nubwo bitagenze neza Afrique we yakubise squatter ba Chris Easy barakwita squatter ajya kuri Disedirake urumva Juno Kizigenza yaraje ari kuri Zion twabafata neza twabakira neza guys n'umutima mwiza ari ukazibona ari ku mamedia w'abanyarwanda ngo baje mu Burundi ngo bana ngo batwitse twabafashe neza kubera ko tugira ufite umutima mwiza ntitumeze nk'amwe General wabwiye ati politique ntayo nzi kandi nta munsi zo kwigera ninjira muri politique igihari nuko giye gutembera mu Rwanda ndahakenda aje gutembera eje nivugiye akana ati abanyarwanda turi bamwe iki bintu nk'ivyo mugara haba tabitahuye ngo ivyo ngo bireke ndabireke kubera iki u Rwanda no Burundi cyari igihugu kimwe nuko nyene haba ibibazo bitameze neza u Rwanda no Burundi baza kubugabura none muzi ko hari histoire numvise ngo u Rwanda ngo rwagira rutwari ngo n'umugatumba
aya nahi wacu ni muhareke cha muhajana hera ahi wacu ni mu Kirundo cyane mu Kayanza wanyu kabisa yoza kuba umugangi kweri wo kwica abantu yoza kuba umugangi wo kwica abantu so akona gaciye rero nkuko bisanzwe dukunda umuziki mwiza dukunda bazino commentaire bamwe bagiye baragira barakomanta Starboy vuga ivyo muziki hama ureke ivyo Rwanda n'u Burundi ubu turi bihugu bibiri biri defi turi bihugu bibiri ndavyumva ariko mvuze ikinyarwanda wo kavuga ikirundi turumvikana genda mu Bushinwa bagutuke wabwa mu Bushinwa wumve ko bitahura mugore umunyarwanda ntukurabe ndagukubita ingumu gora konzo baravyumvise mugaba Abashinwa bamabaje ngaha mu Burundi nibwa tukira abana Abashinwa baraduca kutukaba ibintu by'ibishego ibintu bibi te ukuntu gisa ibiki nibiki kweri kuko bwikira mu Bushinwa nta kumva mugaba umunyarwanda ntukawumva nisura ntumvikira Rwanda ambwira ngo ndakuzanira igikoma avuga ati igikoma ni giki ndavuga ati rero kugira amenye ico kintu yavuze ati nzanira igikoma cyangwa isunda urumva cyanda mubwira ati nzanira igikoma navyo narinza mbona bampaye ubuyi kuzuba ndake n'ukuntu ntabukunda ofete nashaka igikoma muga muri ico gihe ndaza kumenya igikoma cyarico rero abanyarwanda ko babazi biki kuri ya gopondate abasavye turabababariye abatazisavye nabo nibafunga umutwe uko nyene komeza mugume mufunza umutwe kazi kanyu ico tuzi coco reka twebwe dukore nk'abanyamuzika bahano iwacu mu cyo Burundi ariko ikintu ngira mpanura abantu babaririmbye bacu iyo basuye ama hit song il faut garder izo hit zanyu muzivyazemwo umusaruro uno muzi Sadbi yasohoye indirimbo Kirisese Sadbi asohoye indirimbo Kirisese yatembereye Burundi bwose azoja no muri Belgique muri sale ya mbere muri Belgique beramwo ibiteramo azoba ari kumwe n'abakosi kuva muri Cameroon azoba ari kumwe n'abandi ba artiste bakomakomeye aho nyene yaronse diri mu Bufaransa kubera ko indirimbo Kirisese yaravutuye abana bose barayiririmba abamama banyokuru na nyogokuru wanje arayizi urumva muri Sweden nahone Sadbi will be there urumva achagaruka mu Burundi acomoke mu Buyenzi acaduga Ingozi arafise igiteramo ku 11 nanje tuzoba turi kumwe nka Star TV na Starboy the Ship zoba ndi Ngozi abantu b'Ingozi ndabasuhuje ndabaramukije cyane tuzoba turi kumwe ico gihe ni muri November tugiye kwinjiramwo niho afise yo igiteramo bisigura ikirere Sadbi indirimbo Kirisese yivyaje umusaruro imuha amafaranga imuha ibintu byinshi urumva atembera hafi intara zose ari kubakuramo amafaranga Sadbi naja munsi miliyoni ngo 10 ngo ariko araca amafaranga urumva ko akorera amafaranga menshi cyane urumva mbonye umukobwa w'abandi arengaye muca mutangura kumuvuga mutekane mwabantu urumva so rero uko bimeze rero ni gute usoye hit song giragiriza kondera amasoko uno musuri ya indirimbo yiwe ni hit kumurusha uko bamuzi indirimbo barayizi kurusha uko bazi isura yiwe mbega cyo bari cyaye kibazo kuba indirimbo bayizi kurutanye n'indirimbo ibi biriho no kuri Adrika Kim indirimbo ziwe zirazi kuruta uko we bamuzi isura yiwe rero mu gihe bazi indirimbo yawe n'isura yawe itagaragara cyane we branding ku isura yawe niwibaze uko woronka amasho nikuza kuyaronka indirimbo yawe irevre irazwi mugabira ko yuko nawe bakumenya urindenye n'indirimbo wigaragaza gute urumva hari abaririmbyi bakoze amahiti menshi mugasanga ntagira nakamuto nagacinga uri mu artiste kugira imodoka biragufasha kwera ko yamaheru uri haya taxi hanaha ngo mu taximan jewe mfashe mu taximan ahantu hadimene zanga namuhaye kenze mbere ko gusanga kuzi umuhaye disi no byabinda cagenda ridoga ngo abastari ngo ntabwo murakenye ngo ntamahera mufise rero ico kibazo musubira kukigira mu gihugu imodoka yawe abartiste mu Burundi mu artiste sindabavuza amazina hari abartiste mu Burundi afise amahiti songe bakoze byinshi mugabo uwo mubwira ati utunze iki usanga atashafise hiti iragoye kuronka mwabantu hiti tangwa n'Imana rero mugihe waronse hiti ivyaza umusaruro ugira imodoka wanashimugure na parcelle kugira ubeho ufise imodoka ku mu artiste ni bo birafasha bisa neza cyane
bisa neza cyane biraduza yindi brand kwa mufata taxi mu taxi mena kubona buri gihe mu modoka yiwe n'ibintu munywa muze muraraba bimwe muze murabigabanya biratuma ibintu mutabikora neza ko mwari kubikora. Rero ubundi muntu ngira ico mvuze ko bamwita Natasha Ngendabanka uno mu sister cyangwa no mu boss kazi cyangwa no murundi kazi cyangwa umuririmbyi kazi numwe mu bigeme yakoze byanse yuko asubira inyuma byanse yuko akazi kiwe yo kareka ko kuririmba abandi abigeme baraza bakatwara indafye muziki bakaba bawuhevye abandi bigeme baraza sheri wabo bakaje babuza ntusubire kuririmba bakaba babihevye James agence ya protocol irimwe abigeme fisi agence y'aba video vixen iri muri Glamour irimwo protocol irimwo video vixen irimwo nibindi byinshi akaranga ninki abakobwa bama babantwaye cyane cyane aba video vixen kubera iki umukobwa aragaragara mu ndirimbo sinzi ko mwabonye indirimbo kirisese umuntu ya Sadbi ariko mena Ibrahim umukobwa yavuye muri agence yanjye uriya mukobwa mwiza yari yambaye akabuci kopa mwiza cyane. Rero umukobwa araza muri video akajya hiti akacaza umusheri mu diaspora ndagukunda dukundane akaca avuga ati sinzosubire kukubona muri bijya bintu cyenda bitahora kubera ko deja wabijemwo atakaza ufise ukeneye amafaranga ubivuyemo uronse umuntu ugutamwa amafaranga ugutamwa inoti ugufata neza ukabandanya umeze neza urumva umugisha ngaho uvuye kuri jewe ntago umukoshi ya je ntango umugisha kabisa ari umutipe w'umujyama wanje niwe yambwiye ati ngo je ngakobwa bose ngo twakundanye bose baragiye hanze ndavuga ati ufise rero yitanga umugisha ako nagaciyemo. So rero muvyaze umusaruro ibintu byanyu mwaba artiste mwe ugasanga umu artiste afise hit song nka zitanu ntaragura n'akaduga akandimwe nicayemo ndiko ndabahanura je ndigendera ndiko ndirenganira ndiko ndabahanura. So rero ikintu gihari uno musi umuziki wo mu Burundi uhagaze neza abanyarwanda bafise ubwoba gene muri ama challenge ya CG benshi n'abanyarwanda si bibi natwe abanyarwanda barasohoye imiziki ugasanga ama challenge benshi n'abarundi reka kibe kimwe ku kindi basi nivya ngombwa dutemwe n'icya kabiri twebwe bibiri kuri kimwe ariko namwe mucyo mwisubiriza muraye ko mwogira depart kugira ibintu bigane neza cyane. So rero iyi ni Star TV gise kuza ko ndababwira ati hari abanse ko tubagirira imbabazi abanyarwanda rero abavyanse nta mbabazi babahaye abavyemeye babahaye imbabazi mwebwe mufata abarundi nabi nkandi muri Imana mwebwe ariko n'abanyamuziki ntago nagiye muri politique je ntinya politique kubikwera ko ntayo nzi cengiye mu Rwanda ndajya kara yari ni kwa Isa nkaja hariho hose kimihurura niho nkunda gushikira mu Rwanda mbameze fresh urumva jewe ntuwonza namwe ibintu jewe ntazi igihari nuko dukundana kurasabone kuri Star TV dushigikira umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu Rwanda mu gihe waje ari mwiza tuwushigikire n'ibisanzwe gushigikirana ega gukorera icyiza hari ahantu handitse muri Bibiliya ngo nuko enzawe cyangwa kore guciza handitse ati nuko ari cyana ukorerwa ntibavuzungu cyangwa umwirabura umuzungu ushobora kumukorera icyiza nkuko umuzungu nawe yonkorera icyiza byose byitwa ivyiza imbere y'Imana. So rero mukora icyiza ataco muravye dushigikirane umuziki wo mu Burundi urahari umeze neza cyane nariko mvuga rero kuri Natasha Ngendabanka kumbure reka mbandanye mbere asora audio ifise quality wanashima se umwigeme mu Burundi abantu basora bamaze imisi asora audio ari quality ni Natasha Ngendabanka na Sadbi na audio kumva nyene kufise quality nyene international kabisa quality international urumanya tuvugana na Natasha Ngendabanka aherutse kugurira ama iPhone 17 Julio Frojo na Leila Frojo iPhone 17 nibaza ko ari mu miliyoni 12 saka kaduga ndimwe iPhone 17 ariko kuri ni sawa kuri iyo occasion ni bon kuri iPhone 17 bisigura rero ko abana banatashe umwanya bafise imodoka ya telefone imodoka ya telefone iPhone 17 Pro Max zimwe zije vuba nizo bahawe bisigura ko umwana yakoze neza uramushimira bana baramenye murazi ko basanzwe biga mu Butaliyano ishuri rigira gatatu kwisi ritanga ubumenyi bitandukanye mu mashuri
niryo shuri biga ko abana barabosi banatasha ngenda bana baramenye ku ishuri bagurirwa izo telefone natasha nawe nashira kwiyiwe uno munsi telefone zingahe zitatu 17 Pro Max mutamahari yasiniriwe ndavugiye afise muri yihenze yo usanga bimwe bakunze kuvuga ngo telefone yawe ngo irimo douche ngo na salo ngo byose ngo birimo bisigura ko natasha ngenda banka yubakwe numwe mu ba artiste dufise hano mu gicacu cyo Burundi bazi kurinda brand yabo atashaka uzomubona hari hose nta mubona kurinda brand igije mu Uganda wamenga niwe yateguye shokwera ko kuntu bamusinya urumva baramutinyuka menga niwe yateguye Natasha banga kweri iki azi kurinda brand kweze muri Uganda si yo yakotesheje abamuzenya bateki gangi mabuce mera nk'uci nyuma ya kamera haji bi bodyguard bitatu biganji mugitwari tuzi ko Natasha ngenda banga aba bodyguard basize mu Burundi nanje ngeze hari naravyi imbere ya Natasha tinamiba ko bananicunga utanabia nini tulitoka hapa tuna wa bodyguard wakati tumefika kule Uganda nikaja kuona vijana vitatu ibigabo bitatu afu biko na misure bigangi vya danje kumbe Natasha ngenda banka iko na wa bodyguard Tanzania Uganda na Rwanda nani nacinja ngo mu bacungwa utanambia ni nakamera nari mfisi nari nyegeje nikavimba mu banjine sasa nanje ndi umubosi kubera ko ndi kumwe n'umubosi kazi aho nyine dusanga bodyguard bamucunga niri wararondera abantu bahariya rero ndaguhanuye kiri kusubiye kuva mu Burundi kaja mu Rwanda twara umu DJ wawe aba artiste mu Burundi kubera iki mudahumuka ibyo mwakorewe kugira mu bikasoringe murabe ibindi bintu mushiramwo vy'ibintu vote mu neguro zanyu kiri kureka kuva mu Burundi ugiye wenye ndatwara umu DJ gutwara umu DJ no gutwara uriya muntu ariko arafatisha telefone video wari gutwara ndi uriya wa telefone ya video ari kumusiga mu Burundi ukabwira DJ ati urira imodoka duhureye i Kigali ivyo vyose birimo mu bintu musanga mwebwe muba muvyitera bamwe mu baririmbyi abanyarwanda barakoze ikikosa ariko na Kiriku cyangwa staff ya Kiriku nane yo barakoze ikosa kugira bino bintu byose bibe twara umu DJ wawe Kiriku akirije ndagwanura zoro umuvandimwe twara umu DJ wawe uri hafi amafaranga yawe aze kukuvugiriza umuziki utanga umuziki mwiza mu Rwanda n'ivyapfa bazovuga ati n'umurundi mugenzi wawe yavyishe pana kunegrije igikogwa tinegrije aro kufishe hiti uzoyifana bose cyenda vuga nkirengani uzigira ngo ara amafaranga menshi mfise muga kubera ko ntunzwe n'umuntu ndabivuga aguye impanuro nkigira cyadi gendera tu nkigira wapinga wareka kora sabone kuri Star TV ibisigaye turafise abaririmbyi bari bakomeye bakazi bameze neza cyane bameze neza cyane tuje gushigikira mbere abarundi muri kano kanya n'abanyarwanda muri ko murankurikirana umwanya twagiye gushigikira abarundi none ntimubitwereka ko imiziki imeze neza mubandanye mubitwereka nta mutima mubi ibyanyu mwabisora vyiza tuzobiraba musohoye bibi tuzobiraba tuzobiraba kabisa hari indirimbo nyinshi zavumye na Eric yabaye Sandra golata teta igituza n'umutima ashaka pizza iPhone ndetse na modokari golata isha iyo ndirimbo yaravumye mu Burundi sana mbwa mu Rwanda uwo mwana ntimwigeze mumwereka yuko akaze mu Burundi ndirimbo yaravumye saje tarakubwiye ati indirimbo zikaze mu Rwanda twe turazibonera simaka ngo ziro trend mu Rwanda nako cyo tuzigira on trend oya nane singiyo sindayiririmba sindayisi Imana ibahezagire rero mwebwe mwese mwako muradukurikirana kandi cyane my name is Starboy the Sheep King of Ladies mzee wa mishangazi sasa nikanda kubwira impamvu nita mzee wa mishangazi nicarana n'imishangazi myinshi irantera inkuru nkumva ko nabantu bakoze mu mitwe bagatuma nkura mu mutwe bitandukanye n'ivyo mwiyumvira kuna watu ambao wanajiwazia mimi nikijita hiyo jina mzee wa mishangazi niko mtu wa kulalala nao
sometime ntabwo bimeze uko. Mimi naje nina heshima yangu, utiaye wewe nyene heshima na wewe mwenyewe na rafiki yako wa kwanza au wewe nyene abe nyene mugenzi wawe wa mbere. Mugenzi wanje wa mbere abe jewe nyene. So Imana ibahezagire mwese mwashukwana nanje. Kano kaduga bantijije ndagatware kwa nyene ko ego merci beaucoup.